Ndabaramukije bagenzi mwese miko muradukurikira kumbonesha kure heritage muri kumwe na mwene so Landry Bukuru nkaba nifuza ko dusangira iciyumviro cy'uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku mutwe w'ijambo uvuga ngo gira imbono ya kazoza. Mene majambo gira igicapo ca kazoza. Iyo tuvuze imbono tuba tuvuga igicapo ca kazoza. No kuvuga ngo na hantu shikaho wewe wibona muri kazoza ico uzoburi. Nk'ubu ndakwaje ikibazo mbega wibona uzoburinde muri kazoza. Ico gicapo rero ufise ca kazoza kubikwerekeye niyo mbono ya kazoza. Muri Bibiliya rero turafise umusore yarakiri muto cyane Imana yahaye imbono ya kazoza. Uwo nawe si uwundi ni Yosefu. Turasoma mu Itanguriro 37 umurongo wa 5. Bibiliya ivuga ngo Yosefu arota inzozi azirotorera bene se barushiriza kumwanka. Arababarira ati enda nimwumve inzozi narose. Narose dutekera imikama y'ingano uwanje mukama uriyegura urema maze yanyu mikama iraza ikikiza uwanje irawunamira. Iyi yari imbono ya kazoza Yosefu yahawe. Yibonye ari mukuru bene se baza bamufukamira. No kuvuga ngo Yosefu yakuze azi ico azoba muri kazoza. Nawe numva no kubaza musore ukiri muto mbega wibona uzoburinde muri kazoza. Ntumbarire ngo uracari muto cyane. Aha Yosefu igihe habwa zino nzozi yari afite imyaka 17 mugabo yakuze azi ico azoba ari muri kazoza. Tukiri bato muri primaire barakunda kutubaza ngo mbega muzoba bande muri kazoza. Harabavuga ngo nzoba umupilote, nzoba umukuru w'igihugu, ariko jewe nanje bambajije navuga nti nzoba umukozi w'Imana. Uyu munsi rero ndi camwa c'imbono ya kazoza nakuze nibonamo. Bisigura ngo ico gicapo rero ufise ca kazoza nico uzoteba ugacika. Nico gituma ari vyankenerwa kugira igicapo ca kazoza muri wewe. Ni byiza kugira imbono ya kazoza. Ntubeho nk'umuntu arindiriye ko buca gusa. Gira igicapo ca kazoza. Wibwira uti jewe mu myaka 10 nzoba nduyu kandi ubije ko ubikorere ubisengere hama uzoteba ubiba. Yesu ashimwe cyane. Ico norangiza ko ndababwira nuko iki gicapo ca kazoza Yosefu yari afise catumye yirinda kwivanga n'ivyaha. Murabizi ko Yosefu hageze igihe muka Potifara akagerageza kumusedwiza ngo baryamane mugakubera imbono ya kazoza yari afise yarase kuryamana na muka Potifara kubera igicapo ca kazoza yari afise. Iyo rero ufise imbono ya kazoza hariho ibindi abantu bakora udakora. Hariho ibyaha abantu bakora udakora kuko uba ufise igicapo cyaho ushaka gushika muri kazoza. Rero ndakwifurije kuba umuntu afise imbono ya kazoza. Nimba utayifise genda ku mavi usenge usaba Imana uti Imana ndashaka umpishurire ico ushaka ko nzoba muri kazoza. Haleluya. Ntubeho rero udafise imbono ya kazoza. Baho ufise imbono ya kazoza. Baho ufise yuri kuraja. Paulo niwe yavuze ngo sinirukanka nk'utazi yonja. Bisigura ngo na Paulo yari afise imbono ya kazoza. Rero abantu benshi kibabaje birukanga batazi yo baje. Ntibazi yo bari kwarava, ntibazi niyo bari kwaraja. Muga ko umuntu afise imbono ya kazoza abazi yari kwarava kandi abazi niyo ari kwaraja. Rero nico cyumviro cy'uyu munsi nashaka ko dusangira ndabifuriza yuko mugira imbono ya kazoza nka Yosefu uhoraho abagirire neza. Shalom.